nimba rero hariho ico wavuganye n'Imana, Imana ikavugana nawe, ibibazo warimwo ntavyo nzi, igihe warimwo ntaco nzi, ariko Imana yantumye ngo umenye ko ico Imana yavuze izogisohoza igihe cayo kigeze. Amen. Ico Imana yavuze, ijambo ryayo iraririnda, ikarizigama kugira ngo igihe cayo kigeze iheze irisohoza. Birasaba rero ko nawe ubwawe uba ufise ico Imana yavuganye nawe, ugenda bakuvuga uti Imana waravuze ko naho noca mu muriro imbere zitazombabura, ukagenda ugishimikije. Haleluya. Ukagenda uvuga ati iri niryo mfise mu bihe bikomeye. Erega twasomye muri Yeremiya ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Iyo nkoni y'umurinzi rero ni inkoni irinda ijambo ryayo, ikarinda nabo yarivuze ko. Haleluya. Bamwe yarivuga ko bimwe Imana yavuganye nawe ntagishobora kukunyiganyiza ico Imana yavuze kuri wewe kidasohotse. Naho hoze ibihe bigoye gute, nanzi ngo imvura iragwa, ibikubita bigakubita, ibisanzazo bigasanzaza, hari ico Imana yavuganye nawe izokurinda kugeza gisohoye. Haleluya. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Natwe tugira ubuntu kuba imbere yanyu kuri uno mugoroba. Hariho amajambo twasangiye ku munsi wa kane, na n'ubu niyo nagomba ngo dusubire gusoma. Twasomye mu gitabo c'uvugishwa n'Imana Habakuki, igice ca kabiri, kuva ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa gatatu. Intumbero z'urukaratasi ni 1008 muri Bibiliya twahorana atari zaze n'ishasha. Nagomba ngo dusome. Umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Nzohagarara nshibamye nje ku munara wo gushibamako, nkenguze ndabe icari bumbarire n'ico ndi bumwishure ku vy'amaganya yanje. Maze Uhoraho aranyishura atandika ibyo weretswe, uvyandike ku bisate mu nyuguti zisomeka kugira ngo ubisoma anyarutse. Ku murongo wa gatatu, kuko ivyerekanywe bifise igihe vyashingiwe kandi vyihutira kugishikako, ntibizobesha naho vyotebagana ubirorere, kuko bitazobura kuza ntibizoteba. Amen. Naya majambo tumaze gusoma hano, kubo twari kumwe twaravuganye kuri aya majambo, ingene Habakuki Imana yamukoresheje kuva mu kinjana ca gatandatu no mu kinjana c'indwi Yesu ataravuka. Hanyuma kandi cari igihe hariho ibibazo cane mu Bisirayeli, biteye amagorwa, biteye umubabaro. Ico gituma yavuze ngo ndabe icari bumbarire n'ico ndi bumwishure ku vy'amaganya yanje. Cari igihe c'amaganya, abantu batabona iyo bariko baraja niyo bariko barava, bakeneye gitabara. Aha rero turabona ko Habakuki kubw'umubabaro yabona, kubw'ayo magorwa, aravuga ati nta handi noja, reka ngende ku munara numva ico Imana iri bumbwire kubw'amagorwa yacu, kubw'amagorwa turimwo.
umugororotsi arahwana n'amageragezwa, mugabo dufise Imana. Haleluya. Imana nayo yama hafi yacu iyo tuyiganiye ibibazo dufise, iyo tuyiganiye ibitugoye. Hari igihe rero umuntu w'Imana abiyobegwa iyo ahwanye n'ikibazo, iyo ahwanye n'amageragezwa, iyo ahwanye n'amagorwa, akirukira ku bashizwe hejuru. Kandi navyo ni vyiza, barashobora kugufasha ivyo bashoboye, turanabona kuri bari hano, ni vyiza cane. Ariko hari ivyo badashobora. Nasomye mu gitabo ca Yeremiya havuga ngo ingwara y'umutima abaganga ntibayishobora. Hariho ivyo bagerageza, ariko umutima, ingwara y'umutima, nanzingira ngo hariho abantu bize hano cane babafise doktora, nihagira uwoza mbwira ivyiyumviro ndiko ndiyumvira, nzoca ndamwemera ko yaminuje cane. Hari uwo mumaze kubona abantu barivuza ibindi, ugiye kwa muganga arakubaza tubabara hehe, ugaca uvuga aho ubabara. None ugiye ugahora numva ngo hariho n'amasikanere, mugabo utamubwiye aho ubabara yomenya yishira hehe. Ariko Imana, haleluya, iyo Mana imenyera kure imibabaro y'umuntu, igasobanukirwa neza ikimurajitiro. Nico gituma rero Habakuki yavuga ngo jewe nzoja ku munara numviriza ico ari bunyishure. Kandi twarasomye muri Yeremiya igice ca mbere ngo kuko Uhoraho yabagije Yeremiya. Tubonye ikiga Yeremiya aravuga ati jewe ndabonye umurinzi ataho, atumenye yuko jewe ndindi ijambo ryanje kugira ndarisohoze. Mbona umenga ntimwahumvise neza, reka twasome Yeremiya. Yeremiya niho mwoca mubibona neza. Igice ca mbere c'umurongo wa 11 na 12. Maze ijambo ry'Uhoraho zako riramba ritubonye iki ga Yeremiya? Ndavuga nti mbonye ishami ry'umurinzi. Maze Uhoraho aranyishura ati witegereze neza kuko ndindi ijambo ryanje kugira ndarishitse. Amen. Ati witegereze neza, ndarindi ijambo ryanje kugira ndarishitse. Nimba rero hariho ico wavuganye n'Imana, Imana ikavugana nawe, ibibazo warimwo ntavyo nzi, igihe warimwo ntaco nzi, ariko Imana yantumye ngo umenye ko ico Imana yavuze igizogisohoza igihe cayo kigeze. Amen. Ico Imana yavuze ijambo ryayo iraririnda, ikarizigama kugira ngo igihe cayo kigeze iheze irisohoza. Aha rero haratwereka ko umuntu afise ikintu kimugoye ko yoja imbere y'Imana gusenga. Ariko kandi hariho nibibuza umuntu ko amasengesho yiwe ashika imbere y'Imana. Abantu benshi rero hari igihe bapfa kugenda gusenga batibajije ingene bameze imbere y'Imana. Reka dusome muri Yesaya igice ca mbere. Yesaya igice ca mbere turasoma duhere ku murongo wa 15 turageza ku murongo wa 20. Havuga ngo nimwantega amaboko yanyu nzobahisha mu nyonga yanje, mbere naho mwonsenga amasengesho menshi sinzobumviriza.
amaboko yanyu yuzuye kw'ibitenga vy'amaraso. Ku murongo wa 16, nimwiyuhagire mwitunganye mukureho ibibi vyo mu bikorwa vyanyu bive mu nyonga zanje, mureke gukora ibibi mige gukora neza, mushimikire imanza zibereye, mutabare abahahazwa, mucire urubanza imfuvyi, muburanire abapfakazi. Enda nimuze twitature niko Uhoraho hagize, naho ibyaha vyanyu vyotukura tukutuku bizokwera derere nka sherenge, naho vyotukura nk'agahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Nimwemera mukumvira muzorya ivyiza vyo mu gihugu, naho nimwanka mukagarariza inkota izobarya, kuko akanwa kanje Uhoraho ariko kabivuze. Imana idufashe. Bene data, Abisirayeli bari baramenye Imana kandi bari barigishijwe ivyagezwe vyayo. Mugabo ngo igihe cyo kuza kwabo imbere y'Imana, kuko babonye ibibagoye, bagaca bapfa uko baje, ico tuma Imana itumva vyari ivyo vyaha biri muri bo. Iyo rero uca gusenga, ni umanze wibaze, wiyumvire. Abo rero ngo baraza bakoze ibyaha by'ubuyobe, bashesha amaraso, bagaca bagenda ngo bagiye gusenga. Mugabo kuko Imana ari inyembabazi, eraba kuri hejuru y'uwo majambo havuga ngo Uhoraho ahanura Abayuda ngo bahindukire, agire gute? Abaharire. Yesu ashimwe. Uhoraho rero aravuga atoya, manzu uhindukiruze, manzu ureke ivyo vyaha vyawe, umanzu uzutunganye. Mbere hano havuga ngo nimuze twitunganye, nimuze twitature. Abantu bashobora kuba bariko baraja mw'ijuru, hariho ibintu vyabaneye ko babitunganya, none muriko muja hehe? Erega Imana ni yera. Bwana asifiwe. Mbere hadi muri Matayo haravuga ngo niwagenda gusenga ukibuka ko hari ico upfa na mugenzi wawe, ushishikare gusenga, utangurugire gute? Wikiranure, utangure uvugane nawe, mutangure mu biganire. Hanyuma ngo niyo ujanye amashikanwa, ujanye ishikanwa, ngo ukiriye kurishira ku gicaniro, ugiye gutanga ikimazi, ukibuka ko hari ico upfa na mugenzi wawe, umanze urisige ngaho, ugende muvugane, mutunganye. Mumaze gutunganya, ugaruke utange ishikanwa ryawe. Bene data, aha turi ngaha, ariko iyo tuja ni hehe? Mw'ijuru. Mw'ijuru rero nta canduye kizojayo, nta kuraba ngo ujya ni naka, oya. No gusenga kwawe rero, urashobora gusenga amasengesho yawe ntashike ku Mana. Mbere ikindi gihe Abisirayeli Uhoraho yavuga ngo ubwo rwanaga rwabo, ngo ndarambiwe n'ukumva uruyogoyogo rwabo. Kubera iki? Ngo bazana iminwa yabo, imitima yabo nayo ikaba kure y'Imana. Yo, Imana idufashe. Ntabeho umuntu muri twebwe yobazana umunwa, umutima nawo uri kure y'Imana. Aha
aha rero aravuga ngo nimwiyuhagire mwitunganye mukureho ibi byo mu bikorwa byanyu bive mu nyonga zanje mureke gukora ibibi mwige gukora neza mushimikize imanza zibereye muburanire abahahazwa mucire urubanza imfuvyi muburanire abapfakazi. Bwana sifiwe. Mwige guca imanza ziroranye nimuhengame. Nimutwagwe n'ikiryoha. Umuntu atwagwa n'ikiryoha ntariko araja Isiyoni ho mwijuru. Hoya. Ngo mwige guca imanza ziberanye ziroranye muburanira imbahazwa. Iyo bavuga imbahazwa n'uyuhe ni wa wundi adashobora no kuronka umwavoka ngo amuburanire. Nawe uri avoka ukanga kumuburanira kuko atamaheragira hama ngo uriko uraja mwijuru. Baba we, simvuga ko abavoka batotoza amafaranga, mugabo uteyagira nawe aca yangara. Ico mparanira ni ngoma ya Yesu, nifuza kuzoba mu bwami butanga je, sinyekeranya ko Yesu kuza gupfa ni kuzombuza kwimana nawe. Alleluia, 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 alleluia. Sinkekeranya ko Yesu agiye kuza gupfa ni kuzombuza kwimana nawe. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Turi hano ariko iwacu ni mwijuru. Iwacu ni mwijuru. Kandi dutegerezwa kwitegura tukiri aha nyene mu Nyakabiga, tukiri hano nyene mu Burundi. Nta handi hantu tuzomanza kuja ngo tuze kwitunganya ngo tubone kuja mwijuru. Nta hanyene. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngo nimuze twitunganye. Ku murongo wa 18. Enda nimuze twitature nikuwora hagize naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku bizokwera derere nka sheregi. Amen. Arahiri umuntu atanyegeza ibyaha byiwe, kuko kubinyegeza urushirizaho kuba mubi. Ariko ngo niwemera mukitatura n'uhoraho uzogenda wera nka sheregi, uzogenda wera ngo nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Ababanditse Bibiliya bararavye baca bibaza ngo sheregi vyotunanira kumenya, kuko hano amasheregi ngirasi menshi, mugabo intama z'umweru nk'abantu batavukiye ngaha mu gisagara canke bahora batembera barabona intama z'umweru, sivyo none? Intama y'umweru rero isana ry'atara. Nukuvuga umuntu atunganije ibyaha byiwe akabyihana akitatura acagenda asana ry'atara. Murabona ry'atara? Nta kindi uhora agomba, nta kindi uhora hatugomba, nta kindi gituma amasengesho yawe adashika imbere ye, nta kindi gituma ibyawe byarabaye ikiyoberane, nta kindi gituma wowe ugenda wubatse kuvyo abandi bose bubatseko. Iyo mvuze iryo jambo ngira ntirigoye gusobanura. Murabona hariho amasezerano ya rusangi, ngiye kubategurira hanyu nzoragaruka ko bajana ngo ahondi namwe abariho muba. Iryo ni sezerano rya rusangi ry'abakijijwe bose. Mugabo kandi none kuko
munsi ntucuja mwijuru. Yaba umuntu yaheza kwihana ubwo nyene agaca yigira mwijuru byari byoroshe. Mugabo kukizwa ugasubira kuja kubana na babandi badakijijwe, ugasubira kuza kudandariza hamwe na babandi badakijijwe, hariho amageragezwa mu rudandazwa, hariho amageragezwa mu mibano. Birasaba rero ko nawe ubwawe uba ufise ic'Imana yavuganye nawe, ugenda bakuvuga uti Imana waravuze ko naho noca mu muriro imbeho zitazombabura, ukagenda ugishimikije. Haleluya. Ukagenda uvuga ati iri niryo mfise mu bihe bikomeye. Erega twasomye muri Yeremiya ngo kuko ndinda ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Iyo nkoni y'umurinzi rero ni inkoni irinda ijambo ryayo, ikarinda nabo yarivuze ko. Haleluya. Bamwe yarivuga ko bimwe Imana yavuganya nawe ntabwo ishobora kukunyiganyiza icyo Imana yavuze kuri wewe kidasohotse. Naho hoze ibihe bigoye gute, nanzi ngo imvura iragwa, ibikubita bigakubita, ibisanzaza bigasanzaza, hari icyo Imana yavuganye nawe izokurinda kugeza gisohoye. Kuba cyaratevye rero, kuba hari ikintu utararonka kandi Imana yo yakikubwiye, niko kuzigamwa kwawe. Amen. Hariho ibiba byaraguhitanye, mugabo kuko hari icyo Imana yavuganye nawe nico cyatumye ikurindira muri iryo jambo, ikurindira muri iryo sezerano, kugira ngo ntihagire ikiguhitana kandi cy'Uhoraho yavuze ataragisohoza. Amen. Ugire rero ibihe byo kurondera Imana, kandi ibyo nabyo iyo umuntu amaze gukizwa akihana agakuraho ibimutandukanya n'Imana, acagira ukwizera, akizera. Ukwizera nako kukaremya ibyizigiro. Abantu benshi murafise amasezerano mwageraniye n'abandi, abatari bake. Amasezerano, abakozi ba leta barafise amasezerano bagiraniye na leta mu masosiyete. Mbega ayo masezerano ntimuyizera none? Murayizera? None rero ayo masezerano twagiraniye n'Imana dukwiye kwiyizera, tukagira ibyizigiro. Nimba ashobora kwizigira umuntu akansinyisha ibi nkabisinya, ntindizeye ko azobimpa, hari n'ahabiguherana. Nicyo gituma amasentera ariho, kandi utwaye ibyo mwasezeranye aratsindwa, sibyo? Ariko Imana yacu ibyo yadusezeraniye yoyo si umwana w'umuntu ngo yisubiremwo. Reka nsome uwo murongo duce duheze. Guharura igice ca 23 umurongo wa 19 havuga ngo erega Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremwo. Ibyo yavuze mbega ntizobikora, ibyo yashinze ntizobishitsa. N'aya majambo y'Imana bimvise mwese, Imana ibahe umugisha. None wewe umva hari icyo upfa n'Imana? Urumva ko amasengesho yaberetse gushika kubw'ibintu mupfa n'Imana? Kaze kuri Yesu. Ni wewe ubwawe wunama imbere yawe, wunama imbere y'Imana. Apana jewe sinanakuzi, n'izina ryawe sinanarizi, mugabo hano ijambo ry'Imana irakuzi. Ngo barasenga Imana bigatuma itumva, kuko hariho ibintu Imana yabagayako, hariho ibyari byarabanduje, baca barabigumana barakabisengana, bakabizana n'amashikanwa yabo, haro ntayakire. None kaze kuri Yesu, Yesu akugirire neza, Yesu aguha umugisha. Haleluya.
yavuze ngo naho ibyaha byawe byo bisa n'amaraso tukutuku ugenda wera nka sherege. Nico Imana ivuga kuri uno mugoroba, ibyawe byose ubizane kuri Yesu. Uko bingana utaravye ingene bingana n'imyaka ubimaranye, za kuri Yesu. Yesu niwe nyishu. Haleluya. Yesu ni igisubizo. Haleluya. Nuze kuri Yesu. Mana data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye kandi turagukengurukiye kuri ano majambo yawe Mana, mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turagushimiye kugomba ku muntu wese Mana bikunda gasenga amasengesho akagushikira, mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ijambo ryavuze ngo naho ibyaha byanyu byo tugura tukutuku, Mana yo mw'ijuru ikamera nk'agahama. Amasezerano yavuze yuko umuntu yihanye agaca bugufi akatura ibyaha byiwe akabyimenyako kandi agafata ingingo mu mutima yuko abihevye, yuko Imana ivyeza bikera derere, hanyuma urubanza rukamuvako amasengesho agashika. Mw'izina rya Yesu turasengeye aba bantu, muntu wese afukamye, muntu wese yimenye, muntu wese ariko aritatura n'Imana, turamusengeye mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turamusabiye amaraso ya Yesu ngo amubonekane ko umutsindanishirize, ibyamutsinda bikugweho n'amaraso mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Hanyuma ahantu mwami afukamye ahagurukana umunezero, mwami kwa gutinya Imana kwari muri we, kubyo yakoze gukuweho. Hanyuma asenge nawe umutega amatwi. Urakoze Mana kubyumvise, urakoze kuhariye, urakoze ko wejeje. Ishimwe ribi ryawe tubasengeye mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Nuko Imana imaze kubaharira kuri ivyo byose, dushishikara kurondera abakozi b'Imana muganire. Twagomba kandi dusengere aba nabo bafise ibibaremereye, arabagwaye, arafise indi mitwaro bahagarara imbere y'Imana. Turamaze kumenya ko Imana ariyo kwizigirwa kandi ko itabuze inyishu, ariko irindiriye igihe cayo. Wizere ko ugiye gutabarwa kuko Imana yacu iratabara. Mana yo mw'ijuru, mw'izina rya Yesu Kristo turarengutse imbere yawe kuri uno mugoroba Mana. Duhagaze mu ngoro y'Imana yitirirwa izina ryawe. Waravuze ngo bazotumbera muri iyi ngoro bafise ikintu kibababaje, bafise ikibaremereye, arabagwaye, arabagwaje, arafise indi mitwaro itandukanye. Waravuze ngo uzovyumva uri mw'ijuru wumva gusenga kwacu. Turasenze mw'izina rya Yesu ngo baronke gutabagwa, baronke kwirugwa Mana. Myaka bamaze barushe, barakeneye kuruhuka, barakeneye kuronkisha ivuye kuri wowe. Abagwayi bakize mw'izina rya Yesu Kristo, abagwaji bakirize abagwaye mw'izina rya Yesu Kristo. Abafise imitwaro itandukanye Mana ubishure. Haleluya. Hari abafise amarira, hari abafise akabonge, hari abafise intuntu Mana baje imbere yawe. Niwe ushobora gutabara, niwe ushobora gukiza, niwe ushobora kwirura, niwe ushobora kuremesha, niwe ushobora guseruka. Ahari amarira hakaba umunezero, ahari amarira mwami hakaba indirimbo. Mw'izina rya Yesu Kristo turasamba ububasha bw'umwijima. Mw'izina rya Yesu Kristo turabomaguye iby'umwasi yashinze. Mw'izina rya Yesu Kristo turabishubuje ubushobozi bw'umusaraba, ubushobozi bw'umusaraba wa Yesu Kristo ubibomagure. Abantu baronka amahoro, abantu baronka ibyishimo, abantu basubizwe Mana ya mitwaro bamaranye igihe, imyaka bakuzaniye imbere yawe. Mw'izina rya Yesu
Yesu Kristo uyu mugoroba, umugoroba wo gutabagwa, umugoroba wo kuronka inyishu, umugoroba wo kwirugwa mw'izina rya Yesu. Nuhoza abarira, nurabo batunduye, abafise ibibazo bitandukanye, wowe urabazi Imana, ugendera ubwoko bwawe mw'izina rya Yesu. Ubarabana imbabazi, urababana ikigongwe, Mwami Imana uri mw'ijuru, ubagendere uyu mugoroba, bagenderwe n'Imana. Urakoze, turabigushimiye kuko ibirengeye ivyo tugusaba, kuko udukunda. Tubigusabye mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Abakiriye amajambo y'Imana mwese, Imana ibahe umugisha.